wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mgenzi mukuzi wa kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndigutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi mugenzi wanje Claude Nibitanga abana yaganira na Audace Ndayisaba arongo ishira hamwe Campus pour Christ, aho batubwira uruhara rw'ishengero mu gihugu. Mu kiganiro giheruka baratubwiye ko ishengero riri mu gihugu kandi rigafasha abari mu gihugu, rikaba rifise intumbero yo kurongorera abantu mu bwami bw'Imana, rikerekana ingene baja mu ijuru bifata n'ingene bagenda. None musi rero babana batubwira ubwo ruhara rw'ishengero mu gihugu, aho baza kutubwira ko ishengero rikwiye kwigisha neza abantu baryo. Reka tubatege yombi. Mu byo mwatwiyagiye mwagarutse cyane ku kuvuga uruhara rw'ishengero, aho mwavuze ko ishengero rifasha abantu guhindura ibyiyumviro, ariko kandi muravuga cyane ibintu by'ikibano. Ahanyene rero nagira ngo ncimbaza, nivyo turabona abantu baja mu mashengero ari benshi mu gihugu cacu, tukabona bagenda ku muvuduko muremure, ariko kandi ugasanga iyo turavye imibano ya bamwe n'abandi turabona hakunda kwibonekeza amatati y'ubwoko butandukanye. Aho nyene rero nagira nshindabaza, mbega none ubwo ryashengero riri ku gikorwa? Yego, bon, ishengero riri ku gikorwa, ariko ushobora byatsi none ico gikorwa kiriko kiravyara umusaruro canke kiriko kirakogwa neza, cyo ariyo kirakogwa uko bikwiye. Muri ya mico n'imigenzo y'abarundi hariho n'imvugo kanaka bivuga ati nta zibana zidakomanya amahembe, ariko nakunda guca niyumvira nti none ga zayameze kugira ngo ziyacumitane. Oya, so kugira ngo ziyacumitane bishika kuko ziyafise, mugabo ntiyo byabaye kuko bigatireka ducumitane. Kuvuga yuko nta ushobora kubaho adafise ikintu gihava kibangamira uwundi, kuko batari ikintu kimwe, n'abantu babiri batandukanye. Aho mu kibano hashobora kuba amatati, mugabo abantu ingene bayifatamo nibyo bituma bashobora kuboneka nk'abigishwa ba Kristo cyane nk'abataribo. Navuze nti ku bana bisaba ko wihanganye uko uwundi ameze, si ngombwa ngo ahinduke nk'uko wewe umeze. Cyo muri numvise ubundi mukozi w'Imana umuririmbyi batazira Big Zoe ariko aravuga ati ni inkuru ngira ngo yasomye yatwatu dukoko tunyogori tukonsa Pokepic bufise uduhwa, ati yo hageze mu mbeho buca bwegerana kugira ngo bususurutsanye, mugabo uko busamahwa uracumitana, mugabo kubera busintumbero yo gususuruka burihangana. Barazi yuko ayo mahwa hari. Ishengero riri ku gikorwa, mugabo burya inyigisho zikwiye kubana gutangwa, ingingo n'ihitamwo biva mu mutima w'umuntu. Ariko kandi birashobora no kugenda neza, iyo hitamo ikagenda neza kubera uruhare inyigisho zagize umuntu ashobora guhitamwo nabi kuko atiyumviriye cyane. Ariko mu gihe ishengero ribandanya kwerekana inyigisho y'ijambo ry'Imana neza, harimwo abantu bazotahura ico bakwiye gukora n'inyifato bakwiye kugira mu kibano iyo hariho bigoranye. Murakoze cyane. Nagerageje kubakurikirana neza, nkumva muvuga ngo tugerageze kwigisha. Muri make hariho uwigisha, hariho n'uwigishwa. Nagira rero ubwira bariko baradukurikirana neza, mbega uwigisha ninde? Turi kuri rwa ruhara rw'ishengero mu gihugu. Uwigisha ninde? Uwigishwa ninde? Nakoze icambere cyo umwigisha wacu ni Imana.
niwe mwigisha mukuru, niwe mwigisha wa twese. Hano muri ya majambo nasoma Yesu yavuze ati mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Twumva ko narabahaye ibintu nabageze, ibyo nabashikirije, mugende muyibabwire. Aho nyene ntabaciriyemwo hari umuntu ashobora kuba ariko aradukurikirana agaca agira ikibazo nk'ico ngitse vuga ati none ko avuze ngo Yesu yababwiye ngo mubigishe, hari umuntu yoba akihari mu bo Yesu yabwiye ngo mubigishe? Okay. Okay, ko ndaza nyumve ndibo niwe mwigisha mukuru. Hanyuma yahaye abantu inyigisho abasaba kugenda baradishikiriza abandi. Baradishikiriza abandi, nce nibuka ingene mbere Paulo yabwiye Timoteyo ati bya bindi nakwigisha kandi nabigwaye hari n'ivyabona byinshi ubishikiriza abantu, mugabo abizigirwa bazoshobora kubishikiriza abandi. Yavuze ati babizigirwa bazoshobora kubishikiriza abandi. Rero Yesu yaratanze inyigisho araha abantu igikorwa cyo kuja kwigisha, nabo bagenda rero baradishikiriza. Uyu munsi hariho abakozi b'Imana, abapastori, reka mvuge aho ico kirahuza bose. Pastor avuga butumwa hamwe n'inzego kanaka mu uko amashengero yubatse. Kwanza yubatse hariho abepiskopi, hariho aba reverend pasteur, hariho aba visionnaire, hariho aba apotre, hariho aba prophète, hariho aba kijo. Mugabo nk'abapastori rero bakwiye kwigisha, nibo ba mbere bigisha ishengero riri imbere yabo. Ariko nabo bigisha ibyo bakuye kuri Kristo. Biciye kuri abandi ku urungano rwagiye rakurikirana bikadushikira. Kugira rero ngo bigishe bakwiye kuba nabo abigishwa. Nukuvuga rero ko uwigisha ninde? Uwigisha no mwigishwa wa Kristo. Ni wigisha abantu ugomba kubahindura abigishwa ba Kristo. Nawe utari umwigishwa wa Kristo uzobahindura abigishwa biwawe. Sinzi yuko ndabivuze mu majambo abantu batahura. Umva hariho abarongozi, igikorwa cabo no kurongora abantu. Hariho umuntu yitwa Blackaby yavuze ati uburongozi no kujana abantu muri programme y'Imana. Kujana abantu muri programme y'Imana. Aha mu barongozi mu gishengero bashobora byumva cyane. Nibo bafite ico gikorwa rero cyo kwigisha kugira ngo bashikirize ubutumwa Yesu yatanze, hanyuma bafashe abantu kuraba ingene babushira mu ngiro. Hanyuma nabo rero baba bakwiye kuba baremeye za nyigisho, barabaye abigishwa ba Kristo, barahindutse nka Kristo kugira ngo bahindure abandi nka Kristo. Turakwanda yivuze mu buryo benshi batobitahura canke batayi babyiteze uko, mugabo aho niho hantu hambere hakomeye. Hariho rero abantu bigisha, mvuze ibyo nigeze kuvuga, kubera yuko hari abantu bariko barigisha naje ndashobora kwigisha. Bagaca baza kwigisha, numva mugabo bagahakwa kwigisha ivyabo aho kwigisha ibya Kristo. Aho rero noca dusanga abantu bariko barakurikira inzira zitandukanye, bose bitwa yuko bari mu ishengero, bitwa ko bari mu ishengero rya Kristo, bitwa ko bari korakurikira inyigisho za Kristo. Hanyuma hagize abigishwa n'umuntu atari koko muri we umwigishwa wa Kristo, azobashira mu nzira nziza. Niho aho uzosanga rero dushobora kugarukana cya kibazo wabaza uti mbega none ishengero ryoba riri ku gikorwa. Asangwa tuvuge ngaha iwacu mu gihugu tugomba guharanira amahoro. Mugabo hakaba abantu bagira ati jewe ngomba guharanira amahoro yabo mu ikomine mvukamo, abandi birabaraba. Ubundi ngomba guharanira amahoro y'ubwoko itirirwa, abandi birabaraba. Abandi ngomba guharanira amahoro y'umugambwe ndimwo, abandi birabaraba. Ni haza rero umuntu kwigisha mu ishengero muri we atabaye umwigishwa wa Kristo, agifise bya byembe bivuga ati jewe ngomba kwigisha mu ikomine iwacu, azojana abantu mu ikomine iwabo, ntazobajana muri Kristo. Jewe ngomba kwigisha abantu bumve yuko tuvuye ngaha umugambwe yakwiye kujamwo n'ujya canke n'ujya, azigisha abantu abajana muri wa mugambwe arimwo, tuzigisha abantu abajana kuri Kristo. Ngomba kwigisha abantu bumve yuko hari ubwoko bunubu dukwiye kugira kunubu,
azigisha abantu abajana mu bwoko bwiwe, azigisha abantu abajana muri Kristo. Ego murakoze cyane ku bitari bike mumaze kutuyagira. Kuba ariko baradukurikirana turiko turavuga uruhara rw'ishengero mu gihugu, kandi umutumye wacu amaze kutuyagira ibitari bike. Nagira rero ngaruke ku kiyago cacu nyezina, mbega nirihe sano riri hagati y'igihugu n'ishengero? Igihugu ni igihugu kuko kirimwo abantu. Tuvuga igihugu turiyumvira izina ry'igihugu, twiyumvira izina ry'igihugu tugasha tubona n'imbibe z'igihugu. Igihugu kwikarata bugicapye aho kigera, imbibe igihugu c'u Burundi naha twiyumvira n'intara ni hanyuma hagacabamwo abantu. Abantu aribo bene igihugu bari muri ico gihugu bafise aho baba mu bice bitandukanye, mugabo baca bahurira ku kuba abarundi. Ishengero ririmo abantu n'abantu bari muri ico gihugu. Ishengero ririmo abantu bari mu gihugu. Tuvuga ishengero ryo mu Burundi ririmo abarundi, igihugu c'u Burundi kirimo abarundi. Abarundi rero bari mu Burundi, abarundi kandi bari mu ishengero. Umurundi ari mu ishengero n'umurundi ari mu Burundi. Akomara umurundi. No kuvuga yuko dufashe ishengero tugafata n'igihugu bihurira ku muntu. Umuntu yumva ko ari mu ishengero akongera akaba mu gihugu. No murundi kandi no munyeshengero. No murundi kandi ari mu ishengero rya Kristo. Urumva yuko ibyo bintu bifatanye. Birafatanye, kubitandukanya biragoye. Mugabo gusa iyo turiko turavuga tukavuga ishengero hano turaba mu gihugu. Tuvuze igihugu twiyumvira ibijanye no gutunganya imibano y'abantu, iterambere ry'abantu, administration. Umva turaba inzego, byo twita ngo inzego z'igihugu. Intwara abarongoye igihugu, n'icubero umukuru w'igihugu, kubaho abashikiranganje, abaguramatari, bamusitanteri n'abandi. Turaba imigambwe mu gihugu, turaba ibijanye ugwaruka, abatama, abanyeshure gutyo. Turi mu ishengero naho, mu ishengero ni babandi nyene. Ni babandi nyene mugaba dutumbereje ibyiyumviro ku Mana. Tembeje ibyiyumviro ku Mana. Ya Mana yarenye babana igacibashira mu gihugu yashizeho. Aho rero nibo nyene no kuvuga yuko bari muri ibyo byose. Uri rero umuntu mu Burundi utegerezwa kuba nk'umurundi, kubahiriza amategeko y'igihugu, ukabana n'abarundi bose. Kandi ugaharanira iterambere ry'iwawe n'iy'uwo mubana, ari uwo hafi cyangwa ari uwo kure. Hanyuma ugaca mu ishengero. Mu ishengero utegerezwa kuhaba nk'umwigishwa wa Kristo. Ubana n'abandi mufisi ya nyigisho iva kuri Kristo ivuga ati nimubane neza. Nimubane neza, muri gukora neza harimo gufashanya ibikorwa by'iterambere. Ugaca usanga mu gihugu bavuga bati tubana amahoro kandi dushire hamwe tugire koperative dutera imbere. Mwishengero bagusomera ijambo ati bana amahoro kandi mushigikirane, umwe wese yiyumvira ibya mugenzi we, umwe wese afashe mugenzi we. Urumva yuko bifatanye. Ni kuvuga yuko ishengero mu gihugu rikoze igikorwa neza. Izindi nzego twita igihugu zica zoroherwa gukora. Zisigana ibikorwa bimwe novuga byo kuri terrain. Mbuzi ijambo ry'ikirundi nkoresha bya bindi byo gushira ibintu mu ngiro. Nk'ubu tuvuze uti turaba abantu bahurikiye mu ishengero kandi kubw'urukundo, imbabazi, kugira neza no kubana neza twigishwa n'ijambo ry'Imana. Tugomba no gukora ibikorwa by'iterambere turi kumwe. Kuko n'ishengero rikwiye no kwigisha by'iterambere, tutaja kubigarukako cyangwa tuzobigarukako mu kindi kiganiro. Urumva? Hanyuma tugaca rero tuja hamwe. Tugiye ahantu hari umurima tugomba kurimira hamwe. Tuhava tudasanga umupastori aja kudusomera ngo fata isuka uyishinge guca, ngo tera imbuto ku metero zinizi. Muga tuja dusangayo agronome. Rero musangayo agronome. Sasangayo integuro y'ubushikiranganje bw'uburimyi. Dusanga ibyumviro by'igihugu byo gati imirima yacu tuyigenza kunuku. Turadusanga bya bintu twigira hari bidushira hamwe, tugirira kubishira no mu ngiro
muri kwa kubana kwacu nk'abantu bo mu gihugu. Sinzi yuko ndiko mvuga uko ubona isano, ubona aho bifataniye, ubona ko gutandukanya ishengero n'igihugu hari aho bigoreye. Hari aho bigoreye. Ego murakoze cyane mu byo mumaze kuvuga, muri ko mutwereka isano riri hagati y'ishengero n'igihugu. Mwavuze ngo hamwe ishengero rikoze neza ngo nazanzego twavuga mu gihugu zishazoroherwa. None ko mwavuze ko ishengero rirongorwa n'umwigishwa wa Kristo ryari bishika rigakora nabi kandi twumva umengo ni ibintu vyo mu mwera. Yego nigize kuvuga ni umuntu arashobora kurongorera abantu kuri we aho kwarongorera kuri Kristo. N'igihe Kristo yariko yigisha akigendagenda ku isi yarabwiye abantu atajya umuntu. Yarabwiye yuko hariho bamwe bariko barabayobeza. Karimwe bariko barabayobeza batiko barabwira ijambo ritari ryo kuri. Kandi ibyo byaciye bitera ishari babandi yariko aravuga. Kuko uwo yavuga harimwo abantu bakomeye mu byo kurongorera abantu ku Mana, mu nzego z'ivy'imwemo, mu buhinga bwo gushishoza no gutahura ibyanditswe. Barimo aravuga ati muragabe. Yongera aravuga ati hari abazoza bananyeyitirira. Mugabo atari bo, yavuga ati hariho abazoza basimba urugo. Nabona basuma bariko baraza gukura ukwizera mu bantu, kwizera Imana bagukuramo bakujana kwizera ibindi. Mu kwizera abantu. Umva rero bariho kwizera bivuze. Sikiriya gihe gusa ariko ni gihe cyose isiriho. Ego murakoze cyane. Muravuze ko bariho abo bantu bashobora kwigisha abantu iby'iwabo bwite. Aho nyene rero kuko turiko tuvuga igihugu tukavuga n'ishengero. Mbe kuri abo bantu ko mubivuze neza ko bariho, turemeranya ko bariho kuri ca gihugu rero. Mbega nta ruhari igihugu gica kigira kuri abo bantu canke kuri ba bandi barongozi babizi ko abo bantu bariho? No mvuga ndabivuze neza, ngomba kubaza nti mbega none ntaci igihugu cokora canke ba bandi barongozi bariko bigisha abantu nk'abigishwa ba Kristo ntaco bokora kuri abo bantu bariko bigisha abantu ivyabo? Okay. Twavuze yuko igihugu n'ishengero hari aho bigoye kwitandukanya. Mugabo kandi nongera ndavuga nti itangura nti tuko twimvira igihugu ca tubona imbibe, intara, inzego, imigambwe, ubushikiranganji n'ibindi. Mugabo tuvuze ishengero ca tubona niba abantu nyene hanyuma mu mibano yabo n'Imana n'ingene bakwiye kubaho kugira ngo ico gihugu kimere neza bivuye ku Mana. Aha rero ahubwo igikorwa kinini gitumbera kuri ba bigishwa ba Kristo gukuri bategeza kwigisha ijambo ry'ukuri. Aha nta muntu yaba avuga ati ubu rero duhagurukana intambara hagati y'aba bantu tubona umengo bariko bakwegera abantu kuri bo aho kubakwegera kuri Kristo. Byo hava bigorana. Tubigenza gute? Yesu yarigeze kuvuga abantu baje ati umuntu nakaruriye ko aratanga, umuntu yararimye arateragira, hanyuma abakozi iyo baraza bati mbega twateye iburo mugabo hari mu gwamfa ari umuntu yaje guteragira mu gwamfa. Tureke tururandure. Acha babwira ati reke bikurane, reke bikure mugabo uzoguma mubona gwamfa gwariko n'uburo gwariko. Hageze niyigenya tuzobimenya. Tuzobimenya. Aho rero numva yuko ikatanga icyo kwerekana ko hari abantu uburyo bwinshi. Bwa ni wahava ufatinga ati rero ngomba ndabingene abanda bigizayo hari gihe uhava wihenda. Hari gihe uhava wihenda. Niho navuze ni igikorwa kinini kiri kuri ba bandi bigisha arabigishwa ba Kristo ko bakwiye kuguma bigisha ijambo ry'ukuri kandi bakaguma bahagaze muri uko kuri. Hanyuma muri uko kubandanya kwigisha ijambo ry'ukuri bizotuma abantu babona icyo bakiye gukurikira. Muri uko kubandanya kwigisha ijambo ry'ukuri nabo babigishijwe ibitari byo barashobora gutahura bakagaruka. Hanyuma abo nyene bigishwa hajya mu ishengero nibo nyene bafise n'ibikorwa hamwe twita mu gihugu. Ego mwavuze ko ishengero rifise uruhara runini ku gihugu, na cane cane ko ishengero rishobora guhindura ivyiyumviro vy'abantu. Ariko kandi aho nshengira ikibazo kuko urumva rya shengero nyene rirabayemo imice ibiri.
hariho babandi bigisha abantu babahindura kuba bigishwa kugira ngo bagaruke kubumbatira ya mahoro muri ca gihugu, ariko kandi hariho na babandi bigisha abantu iby'iwabo. ubwo none ntimuzohava musanga igihugu cabafatiye mu kivunga, baba bamwe bigisha abantu ivy'ukuri canke bamwe babigisha iby'iwabo, gaca usanga igihugu naco kibuze uko kibafata kubera uko namwe musanzwe mwifashe nk'ishengero. Narimejeje kuvuga nti igikorwa kinini kiri kuri babandi babigisha by'ukuri, kuko no mu bo bigisha harimwo babandi bafise ibikorwa mu nzego z'igihugu. Aho niho Imana izokorera kugira ngo itange ubwenge ku bariko barakurikira inyigisho z'ukuri kandi bariko barakora n'ibikorwa bimwe twita by'igihugu, babifatanije izobaha ubwenge bw'ingene babona icyo bakora. Mu gihe hoba haje ko bamwe tuvuga ngo ni igihugu bagiye batatu, tugomba duhindukiza amaso ku bakozi b'Imana kugira ngo baduhe umurongo tugenderako kuri iki na kiriya, inyifato twobwira muri ibi n'ibi, kuko barimwo bigishijwe neza. Imana izokoresha kugira ngo imenye ingene batumbera. Hanyuma ibisigaye Imana singomba kuja muri birebire cyane. Imana ishobora gukoresha uburyo bwayo kuri abanyene bari bahagarara mu kuri, bari kuhagarara mu kuri. Umuntu rero mfashe kandi ikibazo bagije, hariho ibihe bihora biza bikatera kuzazana. Ibyo bihe n'ibihe ni igihe usanga hamwe mu gihugu hafashwe ingingo rero mu byerekeye iby'amashengero cyangwa mu byerekeye ibyo gusenga bikwiye kugenda gutya na gutya gutya na gutya, kubera yuko haba habaye icyo kibazo bavuze. Harimwo bamwe bariko barigisha abantu byo gutumbera neza mu nzira, hariho n'abandi bariko baratumbereza abantu mu nzira bongera babajana iruhande, bongera babahungabanya, kuko bose bari mu gihugu kandi ibyo bigishwa bitegerezwa kwerekana ibyama mu gihugu, bigaca bihungabana ahantu kanaka. Hanyuma babandi bitwa ko bajeje igihugu bacagira bati bon, ubu rero mwebwe tugomba kumukora ukunuko. Agacabonera haza rero n'ikindi kibazo hagati y'ishengero n'igihugu. Ububasha buri hehe? Ububasha buri hehe? Uhereye kera urabona yuko abarongora abantu bakandara abakozi b'Imana, abantu ndabye n'Abisirayeli kuva bakiva mu buja batanguye kurongorwa n'umuvugishwa n'Imana n'umukozi w'Imana. Ibyo bagira byose yabanza kuronka itegeko rivuye ku Mana, yaronka impanuro rivuye ku Mana. Uko byagiye birakurikirana hakaba abami yitwa abami, rero cyagomba kuraba igihugu mugabo bafata ingingo zikomeye babanje kubaza abakozi b'Imana. Hari ukundi rero byagiye birahindagurika mu bihugu bimwe bimwe, ahubwo babandi barongoye igihugu bafata ingingo ingene iby'Imana bikwiye kugenda. Ibyo byose byagiye birava kuko harimwo ibintu byagiye birakogwa kutariko. Ububasha rero bw'ishengero bugaca buboneka nko kumengo ni buto, kuboneka kumengo uruhara rutoyi. Nibyo ijambo ry'Imana riremera inzego z'igihugu, uko iravuga ati n'ubuganza kutava ku Mana. Iravuga ati mbere bajya bose baganza mu basengere kugira ngo bakore neza, babe mu mahoro, hanyuma namwe we mu mahoro. Urumva, mu basengere uko ivyo nibyo bituma banakora neza. Hari n'igihe rero n'ibyo tubyibagira aho gusengera abashizwe hejuru, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, tugasanga twagiye muri bya bindi jewe ntumbeza abantu mu nzira ndimwo. Urumva, bon rero hagezaho mu nzego z'igihugu agira ati bon nibigenda uko, kandi babiteze yuko hajya mu ishengero ariyo hava nyabo nibafasha. Babonye yuko hariho ikitagenda neza hagati ibikorwa biriko birakogwa n'amashengero, ingene bishika kuri tera. Muri ico gihe rero ninde afata ingingo babandi? Ni wa wundi avuga ukuri, aguma yigisha ukuri.
Ego murakoze cyane muratubwiye ibitari bike dutera tuja gusozera ikiganiro cacu nagira ndababaze muravuze ikintu gikomeye cyane ngira ngo tuzokigarukako aho muvuze ko ububasha bw'ishengero bwateye bugenda buratituka ariko aho nyene nanje nkaca nibaza nti none ubwo ntibwatitutse kuva cagihe abigisha ivyabo batanguye kugwira mugaca muguma muyumvira ko kumbura ari igihugu ariko kumba ari ba bantu bari barongoye rya shengero bivuyeko. Ego nibaza ko nabivuze yuko hagera igihe ba bandi barongoye igihugu biteze imfashanyo kuri gutyo ivuye hajya ishengero hanyuma bakabona ibyo biteze sibyo bariko bararonka ibyo biteze atabyo bariko bararonka rero urumva bica intege cyo bitera kuzazana ugaca bagira ati bon aba bantu bari mu ishengero kandi bari mu gihugu mu ruhare rw'ibyo tujejwe rero turabona ko ibi bikwiye gukorwa gutya na gutya bagafata izo ngingo bari gufata bakuye iciyumviro mu ishengero mugabo kuko batabonye iciyumviro gisa nuko kibaremesha bagacabona bafata ingingo yo biyumvira muri bwa buhinga bwabo bigaca biza umengo bije gutatisha igihugu n'ishengero kandi icyo gihugu n'ishengero ni babandi murakoze cyane tubakengurukire ku mwanya wanyu mwaduhaye tukizera ko no hanyuma nitwabikora ko muzoswitaba. Murakoze cyane namwe ku butumire bwanyu kandi binkundiye nzobitaba. Murakoze cyane dushimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro abakunzi b'Amahoro cuno munsi tukaba tubikebanuye naho mu kiganiro cyo gutaha bye. Nagira nk'inkurukire abatuganiririye Claudine Nibitanga hamwe na Odas Ndayisaba arongoye Campus pour Christ tubashimira ku kiganiro ciza badushikirije twizeye ko n'umugizo ukurikira muzoba benshi kubatega yompi kugira tubandaye twumviriza ibindi biranga ishengero mu gihugu. Ufite ikibazo cyo wunganira telefoni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Urashobora kudusanga naho dukorera n'imiroro ya mbere iyo ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugira ibihe vyiza nawe utaha. Niwe mwami w'amahoro ni wahora rumwisigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.